Mwaramutse Camilo Ivana mwese aherereye. Ese ushaka kumenya ibintu byinshi bikombe cy'isi? Igikombe cy'isi kivugwa ko byinshi, ese gikozwe muki canke gifise agaciro kangana gute canke coba kibikwa igikombe cya original? Igikombe cy'isi kivugwa ko ibintu byinshi, icyo ndagusaba ni gukora subscribe canke sabone nimba ushaka kubimenya, nimba warayikoze nawe ushireko j'aime partage na commentaire. Ikiganiro cy'umunsi kiravuga ngo menya ivyo utaruzi canke menya vyinshi utaruzi igikombe cy'isi. Kuva mu 1930 buri myaka ine hari amahiganwa y'igikombe cy'isi ca FIFA World Cup, Coupe du Monde canke Kombe la Dunia. Ushobora kubaza uti igikombe cy'isi kimeze gute? Igikombe cy'isi ca FIFA gifise isantimetero 40 kuduga, kigapima amagarama 6,675. Ni nk'iyo bitandatu mu nzahabu n'ibipimo 18 bipimwa mu mabuye y'agaciro nka diyama bita karats. Igikombe cy'isi gifise agaciro k'ibihumbi 100 vy'amayero. Ushobora ati ico gikombe cy'isi cagenewe ibihangange mu gutsinda, bibonekeza mu gitwara umugwi watsinze iyindi yose. Uko kibumvye nivyo vyerekana ko cerekana abakinyi babiri badugije amaboko hejuru bafise isi mu biganza uko ari babiri, ikimenyetso cerekana ko umupira w'amaguru ushobora gushira hamwe abantu babiri cyangwa ugahuza imigwi ibiri. Uhora wiyumvira ingene wokwiyumva igikombe cy'isi kiri muri salo iwawe. Umuntu umwe wenyene niwo kw'isi afise igishushanyo c'ico gikombe cy'isi vyemewe imuhiriwe. Uwo nawe ni umumenyereza akomoka mu Budagi yitwa Rolf Daehler. Yaragifise mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi. Umumenyereza avuka mu gisagara ca Stuttgart mu Budagi, niwe yakoze logo canke ikirangantego canke ikirango ca FIFA, akaba n'uwujejwe ivyidanazwa ry'amahiganwa. Mu mwaka w'2006 Rolf Daehler yarashatse kudandaza ico gikombe c'isi amamiliyoni menshi y'amayero. Yari yifuza guca agabanganya canke agabura ayo mahera agurishije ico gikombe ku bana biwe batandatu. FIFA ubwayo niyo yaciye ugura ico gikombe. Ushobora kubaza ati kubera iki igikombe c'isi gitinyitse? Ico gikombe c'isi kirafise ikibanza ciha kuva imyaka 40 yose iheze. Igikombe c'isi ca original izuri cyo mu Busuwisi cicaro ca FIFA, kandi kuva mu 2016 kiri mu kibanza c'iradiyo canke inzu ndangamurage nshasha ya FIFA. Igikombe nyaco kiri mu minwe y'ishirahamwe ke gihabwa ekipe nsezerw'igihugu iba yatwaye igikombe, kiba ari igishushanyo caco kiriko amabara y'umujumpu n'amabara y'inzahabu. Ico gikombe c'isi gikorerwa hehe? Nubwo ico gikombe c'isi kibitswe mu Busuwisi, iciyumviro gikuru co gukora igikombe c'isi cazanye mu Budagi, ariko gikorerwa mu Butaliyano. Murumva ko ari igikombe gikomeye. Ugikora ni Umutaliyano yitwa Silvio Gazzaniga, aho yagikoze ubwa mbere mu 1971. Uwo mubumvyi karuhariwe avuka mu gisagara ca Milan mu Butaliyano, aramaze gukora ibindi bikombe bitandukanye kandi bikomeye, nk'icya Super Coupe d'Uefa ihuza umugwi watwaye Champions League n'uwatwaye UEFA Europa League, Coupe d'Europe y'abatarenze imyaka 21, hamwe na Coupe d'Afrique des Nations CAN. Iyo nzu yiwe yo kubumba mu nzahabu no mu yandi mabuye y'agaciro yitwa G.D. Eberton, ari naho Gazzaniga yakorera kera. Iyo nzu ni nayo yakorerwamo ico gikombe c'agatangaza. Gushika n'ubu ni nayo kirungikwa iyo hagize nk'akantu bahindura canke bashaka kugisanura. Ico gikombe cerekana ubwa mbere mu gisagara ca Frankfurt mu Budagi, mu gihe bariko barahitamo imigwi izokinira igikombe c'isi co mu 1994. Catangiwe Munich mu Budagi mu rukino rwa nyuma rw'ico gihe, maze ico gikombe gihabwa Frank Beckenbauer, yari kapitene w'umugwi w'igihugu w'Ubudagi. Ubudagi maze gutahukana ico gikombe c'isi incuro zitatu mu 1974, 1994. Nawe ushobora kuba urimo wifuza gukora kuri ico gikombe c'isi. Umuntu wese yifuza gukora ko igikombe c'isi yose, ariko siko biri, kuko umuntu wese aragihunga kuko gifise agaciro kanini cyane. Havuyemo abafashanya na FIFA bakeyi, abakuru b'ibihugu bonyene nibo bafise ububasha cyangwa uruhushya bwo gukora ku ico gikombe c'isi. N'abakinyi bigeze kugitahukana nabo nyene bafise uruhushya bwo gukora ku gikombe c'isi. Igihugu cyose gitwaye ico gikombe gica candikwa ko ico gihugu kandi kirimi caco.
ibihugu byose byatwaye igikombe cy'isi biranditse ku gikombe cy'isi nyacyo original ndetse n'umwaka cyagitwariyeko. Nk'akarorero igihugu c'Ubutaliyano 2006 handitseko cyahise 2006 handitseko 2006 Italia, Ubudagi 2014 Deutschland, ariko hari itandukaniro kuri Espagne. Ico gihe ico gihugu cyagitwara bavyanditse mu Gicongereza yo 2010 Spain aho kwandika Espana 2010, ariko ivyo nibisanzwe ntacyo bitwaye, ntacyo bihindura. Icyatanga igikombe cy'isi cyitwara Coupe Jules Rimet, nacyo cyagumye muri Brazil gushika mu 1970 kubera ko ico gihugu ca Brazil cyari kimaze gutsindira cyangwa gutwara ico gikombe ico gikombe zitatu caca kigumana. Niko vyari bimeze kera, ariko vyagiye birahinduka. Igikombe cagiye ime cyageze kwibwaho aho cyabikwa mu 1983 kandi cyasubiye kuboneka. Ico gihe igipolisi kibajije ko abakivye bagicaniye kiyayonga kugira ngo bagurishe ibikigize. Abanyabrazil kubera bakunda umupira cyane baragerageje guhiga kopi yaco cyakorewe Hanani muri Hesse mu Budagi. Ico gikombe cyitwara Coupe Jules Rimet bakise uko cisunzwe atwara FIFA ico gihe yitwa Jules Ernest Seraphé Valentin Rimet, yatwaye FIFA kuva mu 1921 gushika mu 1954. Imbere y'uko igikombe cy'isi cyo mu 1966 gitangura mu Bwongereza, igikombe cy'isi cyaraburi irengero. Icyatangaje benshi abantu nuko imbwa yitwa Pickles ico gihe gitoye mu gashamba i Londres, umugwa mukuru w'Ubwongereza. Ico gihe abakivye ntihashoboye kumenyekana, ariko iyo mbwa yaratumiwe mu mahiganwa akomeye yakurikiye yabereye muri Mexique mu 1970. Igikombe cy'isi cya mbere cyo mu 1934 cyabereye muri Uruguay. Kuva mu 1938 igihugu gitwaye igikombe cy'isi cyasha kiyemererwa gukina igikombe cy'isi gikurikira kitarinze guca mu mahiganwa yo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi cyo bita phase de qualification. Kuva mu 1932 gushika igikombe cy'isi cyakinwa n'amakipe 8. Kuva mu gikombe cy'isi cy'u1978 igikombe cy'isi cyakinwa n'amakipe 16. Kuva mu 1982 gushika mu 1982 igikombe cy'isi cyakinwa n'amakipe 28. Maze kuva mu 1998 gushika mu 2022 igikombe cy'isi cyakinwa n'ibihugu 32. Aho kuva mu gikombe cy'isi cyo mu 2026 kizohiganirwa amakipe 48 cyangwa mu gisaka cya 48. Igikombe cya Jules Rimet cyatanzwe ubwa nyuma kuri Brazil mu 1970. Mu 1974 niho FIFA yita igikombe cy'isi FIFA World Cup cyangwa Coupe du Monde de la FIFA. Ngaya amateka yo mu gikombe cy'isi kuva mu gikombe cy'isi cyatangura gukina mu 1973 igihugu cya Brazil cyangwa mu gisaka cy'igihugu Brazil ya Seleção imaze gutwara igikombe byinshi, aho kimaze gutwara inshuro 5. Ubutaliyano bumaze kugitwara inshuro 4. Ubudagi bumaze kugitwara aho Brazil cyangwa la Seleção imaze gutwara inshuro 5: 1968, 1962, 1970, 1994 hamwe no mu 2002. Ubutaliyano bumaze gutwara inshuro 4: 1934, 1938, 1982 ndetse 2006. Ubudagi nabwo bumaze gutwara inshuro 4: 1954, 1974, 1990 ndetse no mu 2014. Argentina imaze gutwara inshuro 3: 1988, 1986 ndetse no mu 2022. Ubufaransa bumaze gutwara inshuro 2: 1998 ndetse no mu 2018 hamwe n'Uruguay imaze gutwara inshuro 2: 1994 ndetse no mu 1950. Hari n'ibihugu bimaze gutwara inshuro imwe nka Espagne mu 2010 n'Ubwongereza mu 1966.
hari ibihugu bibiri bifite amateka adasanzwe aho vyatwaye ibikombe bibiri mu mwaka yikwirikiranya, aho Brazil yagitsindiye kimwe c'icenda 58 ndetse mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na kabiri, hamwe n'Ubutaliyani bwagitwaye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na kane, igihumbi kimwe n'amajana icenda na n'umunani. Umukinyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi mu gikombe c'isi ni Umudagi Miroslav Klose. Umukinyi yatanze amapasi decisive menshi mu gikombe c'isi ni Fritz Walter, aho yatanze amapasi decisive 9. Umukinyi amaze gukina inkino nyinshi mu gikombe c'isi yose ni Lionel Messi, amaze gukina inkino 26. Abakinyi b'igikombe c'isi bakinye ibikombe vy'isi incuro nyinshi ni Lionel Messi incuro 5, Cristiano Ronaldo incuro 5 kuva 2006 gushika 2022, ndetse barashobora no kubandanya. Hari abatwaye igikombe c'isi ari abakinyi bongera bagitwara abamenyereza, abo ni nkabo ni Mario Zagallo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 58 ari umukinyi wa Brazil, naho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 32 yagitwara ari umumenyereza wa Brazil. Frank Beckenbauer yagitwara mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 74 ari umukinyi, yongera yitwara mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 90 ari umukinyi w'Ubudagi. Didier Deschamps aho mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 98 yagitwara ari umukinyi w'Ubufaransa, ndetse 2018 yagitwara ari umumenyereza w'Ubufaransa. Ibihugu bine nivyo bimaze gutwara igikombe c'isi kandi ari vyabereye muri ico gikombe, ico bita pays organisateur, navyo ni Uruguay mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 30, Italy mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 34, Ubwongereza mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 66, Argentine mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 88, ndetse n'Ubufaransa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 98. Umumenyereza amaze gutwara igikombe c'isi incuro zibiri ni Umutaliyano yitwa Vittorio Pozzo, yagitwaye incuro zibiri zikurikiranye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 4 no mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 88. Abandi bamenyereza batanu bagiye barashika muri finale incuro zibiri, harimo nka Helmut Schön umunya-Argentine, harimo nka Helmut Schön Umudagi, umunya-Argentine Carlos Bilardo, Umudagi Frank Beckenbauer, Mario Zagallo umunya-Brazil, ndetse n'Umufaransa Didier Deschamps. Abamenyereza batatu nibo bashoboye kuja muri finale zibiri zikurikiranye, hariho Frank Beckenbauer mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na 86, ndetse n'umunya-Argentine. Abamenyereza batatu nibo bashoboye kuja muri finale zibiri zikurikirana, Umudagi Frank Beckenbauer igihumbi kimwe n'amajana icenda na 86, igihumbi kimwe n'amajana icenda na 90, umunya-Argentine Carlos Bilardo igihumbi kimwe n'amajana icenda na 86, igihumbi kimwe n'amajana icenda na 90 yagitwara. Umufaransa Didier Deschamps yagitwaye mu 2018, ndetse atsindwa no muri finale na Argentine 2022. Igikombe c'isi nta gihugu na kimwe co muri Afrika kiratwara igikombe c'isi yose, ariko Maroc ni ico gihugu kimaze gushika kure hashoboka, aho cashitse muri demi finale canke ica kabiri gishiri ca nyuma, aho catsinzwe n'Ubufaransa mu mwaka wa 2022, ndetse na Ghana yashitse mu gice ca quart de finale mu bihumbi 2010. Hari abamenyereza bagiye barashika muri hari abamenyereza benshi bagiye bamenyereza igikombe c'isi, aho gutwara igikombe c'isi n'amateka, n'abakinyi benshi bakinye imyaka myinshi batatwaye igikombe c'isi, n'abakinyi benshi bashoboye gukora kugerageza kugira ivyo bakoze ariko batashoboye gutwara igikombe c'isi yose. Igikombe c'isi kiratwarwa n'ibihugu bike cane, nubwo kw'isi ari ibihugu vyinshi, bazokora na Brazil yambaye itwaye ibikombe vyinshi, Ubutaliyano, Ubudagi, Argentine, Uruguay, Ubwongereza, Espagne. Numva ko igikombe giharanirwa ama ekipe akomeye, giharanirwa n'ibihugu bikomeye. Aho tuvuga nka Cristiano Ronaldo niwe afise agahigo ko mu gikombe c'isi, aho yatsinze mu bikombe vy'isi bitanu bikurikirana kuva 2006 gushika 2022, hose yagiye atsinze igitsindo. Mumva ko ari amateka akomeye, ashobora no kuzokina 2026 agatsinda igitsindo ntawe bimenya. Ni vyinshi biva igikombe c'isi yose, ivyo nivyo twashoboye kubategurira, kandi nivyo vyinshi bisanzwe bikivugwamwo. Ushobora kuja muri commentaire nawe ukatubaza tugashobora kubigutohoreza. Mwakoze kubona mwadukurikiranye. Icyo tubasaba no gukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzohore dukurikirana iminsi yose ku biganiro vyinshi biryoshe vyigisha bica kuri iyi channel iminsi yose. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, partage na commentaire. Uyu munsi twababwiye ibivugwa vyinshi ku gikombe c'isi yose, mbega cakitangwe kimwa ryari, kitangwe mu 1930
umva gifise imyaka 94 kimaze imisi gikinwa. Ndagusaba gukora subscribe Partage ubisangize n'abandi benshi bashaka kubimenya ndetse benshi. Bye bye.